Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Look Media. Ikaze cyane kuri mwebwe abakunzi ibiganiro by'inkino muba muri kumwe natwe mu biganiro byose bya sport tuza kuba tubashikiriza hano kuri Look Media. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, ni umwanya w'ikiganiro ca Look Sports nkuko musanzwe kuba mwabimenyereye ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu. Uno munsi ni Look Sports ku munsi wa gatanu, tugigenekerezo rya 19 Kigarama umwaka wa 2025. Ni Look Sports zo kwashikiriza ndi kumwe na mugenzi wanje Ingabire Jean Doris nyaza ko ndamuha ikaze, ndamuramutse baramutse nawe. Ndabaramukije abakunzi ba Look Media, ndabaramukije Doris Ndongozi, ndabaramukije noneho abakunzi ba sport muri rusange, bakunze ibiganiro ca Look Sports. Nizere neza yuko bamerewe neza mu babo ndetse no mu byabo. Tugiye kuja muri weekend, navuga ko turiho turatangura weekend, ariko kandi two turatangura na Noheli. Uzi yuko kundu ikurikira turatugiye muri Noheli, bivuga ngo iyi ni weekend ya nyuma imbere ya Noheli. Numva rero kuba Kristo abakristo muri rusange ni bikomeye cyane ku bantu bemera. Sinzi ko ahita imbingeranda no muri sport rero haba hariho inkino zikomeye cyane muri English Premier League. Nindwi ya nyuma mbere ko dushikana nawe, ariko kandi ni indwi ibanziriza indwi ya nyuma. Bivuga ngo hasigaye weekend, ni weekend ibanziriza weekend ya nyuma y'umwaka 2025. Twabaze kuba tubigaruka ko mu minsi rero tuvuga ati hari ibintu ushobora kuba utaronse mu minsi 360 ukaza kubironka mu minsi 5 ya nyuma. Ni ibintu wowe utashoboye. Mu bisanzwe hajya weekend ni umwanya wo karuhuko, umwanya wo kwikuramwo ibibazo mu mutwe, wo kuryoherwa, kwicara ukayaga, ukamedita, kwiyumvira ibintu. Bivuga ngo ama weekend yose ahetse ni menshi cyane, agera kuri nka 50 nangahe amaze guhera muri uyu mwaka. Harasigaye ama weekend agera kuri 2. Ni tugiye gutangura, twamaze gutangura ku munsi wa gatanu. Hari abayitanguye no munsi hazo itanguye n'iyindi zoza inyuma ya Noheli. Yego, kuko indi zoza ukurikira tuzagira ama weekend 50. Tuzigaje weekend iyi nya tugiye muri 51. Ni yindi rezo kurikira 52. Bivuga ngo ibintu tashe gushika ko muri weekend 50 zihetse. Muri weekend zibiri ariko ushaka guhura. Nuvuga ngo uburyoherwa ntagize muri weekend 50. Ndashaka kuryoherwa muri weekend zibiri gusa. Amen. Niraza yuko kubivuze ariko byogenda. Nubwo naba nararyohewe ariko singire ku rwego hejuru. Ubwo rero ntegeza kuryoherwa muri zino weekend zibiri. Nibyo nyipfuye. Amen. Yani amakuru y'ino rero y'uno munsi gana cha Look Sports ni uko musanzwe mubizi hano mu Burundi. Hano mu Burundi turi muri Primus League, hari inkino zibiri zidasanzwe nabukiye kuko ni hagati y'imigwi iri kwiragwanira kino gikombe ca Primus League, kugira ngo turabe ninde aza guheza phase ari mu kibanza ca mbere muri Primus League. Tuza kuva hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tuza kwerekeza ku mugabane wa Buraya, hazari ko haravugwa nuvuga ngo inkino zitandukanye. Ayo kandi baza ko tuza gushaka ku mugabane wa Afrika, turamakore ko aravuga muri Coupe d'Afrique des Nations. Kwa tasho dukurikirana ku munsi w'ejo muri midweek, mumve ingene byifashe. Ikombe giye gutangura vuba cyane ku munsi w'Imana, ni mu minsi igera kuri 2 hariya mu gihugu ca Maroc. Rero baza ko tubanze tumire amateka turaduheze tugaruke n'idoni. Reka rero twije neza mwidendo y'ikiganiro cyacu ca Look Sports kuno munsi tugihera hano mu Burundi muri Primus League. Ni inkino z'ibirarane ziko zirabana, uvuga ngo
Aigle Noir, Flambeau du Centre, Bumamuru, Ngozi City ni imigwi ine ifise inkino z'ibirarane. Uno munsi ubona ko Aigle Noir izoba yatembereye ku munsi w'Imana mu ntara ya Cibitoke kuri stade Urunani i Buganda, izoba yatembereye umugwi wa Bumamuru. Ni umugwi wa mbere ndetse n'umugwi wa kabiri. Ni shock ikomeye cyane hano muri Primus League. Abo ntara ya Ngozi umugwi wa Flambeau du Centre uzoba watembereye uno mugwi wa Ngozi City, ubona ko naho nyene azoba ari shock kuko ni Ngozi City manyere iyi kwirakinira iwabo bitaba byoroshye. Reka duhere kuri Aigle Noir ndetse na Bumamuru. Ni urukino ruzoba awikuru. Nibaza yuko ngabo twaje kwa tugaho ku munsi wa mbere tuvuga tuti kubona deja bamaze kuyigira ino match awikuru, turazi histoire iri inyuma y'ino match, noneho bacabaza no kwishira kuri match imeze nk'uko ni match novuga yuko mu kirundi kizava burimo umuriro mwinshi. Imbere yuko inaba ni match ikomeye cyane, uvuga ko iri kirakinwa izoba iri kirakinwa mu kibuga ariko kandi no hanze y'ikibuga. Ni Aigle Noir ubuherutse kuri match y'ikirana n'ubundi bariko barakina ntibyagenze neza nk'uko bari babyifuza, mu gihe Bumamuru yari kirakora deal. Novuga yuko rero uno munsi Bumamuru ifise amahirwe menshi cyane, irafise niyo motivation yo kuza gufata Aigle Noir. Yari kuba itomboye cyane yaza kuba yari ifise abafana. Mbwa dutfaso n'ubundi bari muhira, ni kibuga bamenyereye ko n'ibindi bigwa n'ivyo basanzwe bimenyereye ko basanzwe bakina ni match nk'enga muri Primus League. Mugabo novuga yuko barafise naho ka avantage gato yuko ni muhira, nta rugendo bakoze, nta kiniki. Novuga ko ku bwanje amahirwe menshi aza kuba afise umugwi wa Bumamuru. Ariko kandi ku rundi ruhande Aigle Noir nibaza yuko ntiyokwemera yuko bino bintu biba nkuko twabona iri imbere igifise match z'ibirarane. Yari kwisonga niyo yari yoboye ihiganwa rya Primus League mu nkino zingahe zibiri cyangwa zitatu zonyene, ariho icize gutakariza kino kibanza. Novuga yuko nahone mu nkino za nyuma za zindi abantu bose bakunda, abantu bacaza kwigeranya n'umugwi wa Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza. Mugabo no munsi novuga yuko Aigle Noir tunaravye imbere wanashima na effective y'abakinyi babo ifise anako ni equipe imeze neza, ni squad imeze neza. Nibaza yuko azoba ari match ikomeye cyane hagati ya Bumamuru ndetse na Aigle Noir. Ya uno munsi ni Aigle Noir amanota agera kuri 38, Bumamuru igeze ku manota 37. Nivuga ngo ni inota rimwe ryonyene, nivuga ngo ritandukanya ino migwi uko ari ibiri. Uno munsi twoza kubona uno mugwi wa Bumamuru urashoboye kuza gutsinda Aigle Noir canke Aigle Noir igatsinda Bumamuru. Eske twofata ko umugwi woshobora gutakana amanota 3 uzoba ufashe ikibanza ca mbere gushika sezo ihe? Biragoye kabisa, biragoye. Neza yuko turavye bamaze gukina inkino 15, bazoba izindi 15, tukaraba mbega izo 15 za mbere bazikinye gute. Turavye biraboneka neza yuko ino migwi nivyo ntitwoyishira kuri 50-50 byose nizinganya, mugabo urabona ko kameme zose yabaye imigwi yari competitive, kandi urabona yuko zari consistent. Si ya equipe ya kino munsi igatomboza igatsinda, igatsindwa, igikanganya, igasubira ikaza. En tout cas umufana wayo yari gushobora kuronka ukuntu yimosha mu nkino zitanu. Rero nibaza yuko ntitwoza gufatira kuri zino match zonyene za Fazare ngo dushiduvuga yuko iza kudefinisa. Mugabo par contre ni ikintu kizoza gutanga inguvu kuri equipe izoba irangije Fazare iri mu kibanza ca mbere, kuko izoba ikinye sinzi ko ubibona ikinye inkino zibiri, zino nkino zibiri cyangwa zitatu za nyuma zikinye ni match akomeye cyane. No munsi Bumamuru igiye gukina n'umugwi wa Aigle Noir warumaze ngira ngo nk'amajune nka 8 uri mu kibanza ca mbere. Ni show ikomeye cyane. Flambeau du Centre nivyo yari ivuye mu ntara kwanza match ya mbere ari derby baranganije muri derby, ni match ikomeye cyane. Uno munsi nivyo yagiye kwa Ngozi City, mugabo sinyaza ko Ngozi City nitwesha hejuru cyane, mugabo turazi yuko amateka ya Ngozi City bisanzwe ku rukundo irashobora gukora ibitangaza. Ni Aigle Noir uko nyene uno munsi cyo hereza kuri Bumamuru, novuga ko imisi yose yagumye yepora, yagumye igendera hasi yayo. Nazo ko biratanga ico cizere cyuko nkaza kurangiza ndi mu kibanza ca mbere ndavye na zino nkino nkinye muri journée nka 5 ziheze. Ni ikintu ciza cyane. Urabona ko ni Aigle Noir, yaba Aigle Noir niko Aigle Noir ihejeje kina za nyuma ni Vitaro, ni Musongati n'umusije kuri Bumamuru. Nizo nkino zitatu. Bumamuru nayo ni inkino 3 za nyuma zitoroshe, ikinya na Olympique Star, ikinya na Flambeau du Centre, uno musije kina Aigle Noir. Urabona ko na Flambeau du Centre nayo ni inkino 3 zitoroshe, kuko yarakinye na Musongati, iraza gukina na Bumamuru, ije gukina na Flambeau du Centre. Na Ngozi City. Nuvuga ngo
ino migwi ibiri Aigle Noir na Flambeau du Centre ndetse na Bumamuru uko ari zitatu novuga ngo umugwa Bumamuru ugize avantage nini muri zino zitatu za nyuma kuko waratsinze inkino zibiri bon ntiharagera mugabo watsinze inkino zibiri kandi wazitsindiye hanze watsinze imigwi ikomeye hanze mu ntara ya Muyinga Olympique Star no mu ntara ya Gitega Flambeau du Centre Aigle Noir yaratsinze Vitaro ariko iza kunganya n'umugwa wa Musongati urumva ni Flambeau du Centre yaranganije muri derby iratsindwa ku kibuga Ingoma itsindwa na Bumamuru uno musi igiye mu ntara ya Ngozi urabona ko izi nkino naho yotsinda nibaza ko muri mwa rero no musi Aigle Noir iratsindwa match imwe gushika musi ni inkino 14 bafite amanota 38 bivuga ko bamaze gutakaza amanota 4 bivuga ngo urukino baje ko banganye n'umugwi wa Musongati n'urundi rukino baje ko banganye n'umugwi wa Muzinga ese no musi ko kwibaza ko Aigle Noir yoshobora kurangiza faza idatsinzwe imbere y'umugwi wa Bumamuru amahirwe si 100% gusa 50 ari kubera ko tunaravye si ya Aigle Noir ikunda kwankisa ibitsindo byinshi nibyo no musi igiye kuba isohoka iravuye nkuru nziza Peace Park Complex mugabo igiye kuri Stade Runani izo bigaragara ata muntu umwe ahari yandure abafana ba Bumamuru boje ko basahiriza mu gutera ubwoba Aigle Noir nta izo bihari bon baje kuba bahura n'umuntu umupoza arakomeye cyane kandi barabizi ko akomeye afashe inkino zose presque zose akinye kugenda ku kibuga Ingoma ugatsinda nk'umugwi nka Flambeau du Centre kugenda ku kibuga Umuco ugatsinda umugwi wa Olympique Star nibaza ko nakazi gakomeye cyane na cyane muri zino nkino za nyuma za Fazal rero nibaza yuko n'umu opposer akomeye ariko turavye uko Aigle Noir ikiritwara uko yakinye inkino ziheze uko yakinye muri CAF Champions League biraboneka neza yuko irashobora no kurangiza idatsinda kandi bafise amahirwe menshi ni muri musi basigiranye urukino rumwe barashobora no kandi naho boza kuba banganya baza kuba barangiza bari muri mu kibazo cya mbere nibaza yuko birashoboka nubwo atari 100% ariko birashoboka cyane ya kuri Flambeau du Centre mu ntara Ngozi bazoye kwakira n'umugwa Ngozi City ubona ko ni Flambeau du Centre yatangiye kwiyubaka na arabonye ryari yaramaze kuba ishikana mu kinya komeye cyane bakuye mu gihugu ca Centrafrique yigeze kubona kinyo mu guseruka igihugu wa Centrafrique yakinye mu gihugu ca Benin yakinye mu gihugu ca Turkey ubona ko ni Flambeau du Centre yatangiye kwiyubaka uno munsi ariko nibaza ko nivyo muri phase retour ariko uno munsi Flambeau du Centre après gutakaza izi nkino zibiri kunganya na Musongati gutsindwa na Bumamuru amanota agera kuri 5 batakaje mu nkino zibiri nibaza ko ntiyaragera ko tuyikura muri no course OTT bon ntiyaragera ariko hamwe twubona nk'izindi nka match nka zibiri zitangura sezo ya phase retour tuza kwa tubona image ya Flambeau du Centre turashaka kubona yuko Flambeau du Centre izoza kuba itera ubwoba Aigle Noir izoza kwitora ubwoba mugabo ntizoza kuba ibatwara igikombe ko turemenyereye iminsi yose iza muri mu kibanza ca kabiri ivyo ni bya Flambeau du Centre je nagutangaza mbere wanashima n'ubu unyirana yuko Aigle Noir na Bumamuru urabona kumenga nizo ziri zikomeye hagati ya Flambeau du Centre nizo zindi mugabo byo nagutangaza usanze umugwi wa Flambeau du Centre uje guheza ari wa kabiri rero ubu nubwo woza kuba utsindwa na Ngozi City nivyo twojana ku kantu kumwijima gatoyi mu kurangiza Fazal mugabo nibaza ko Fazal tu itsinzwe match zibiri cyangwa ikanganya match zibiri bazo turabona ya image nivyo uzoza kuba ugora Bumamuru cyangwa Aigle Noir mugabo ntuzo kuba twara igikombe cyane ayo makuru yako avuga hano muri Primus League urako ni indwi ya inkino 15 zamaze kwa zirangira no musi n'inkino z'ibirarane zibiri ku munsi w'Imana mu ntara ya Cibitoke Bumamuru zo yakiriye Aigle Noir mu ntara ya Ngozi City nayo zo yakiriye umugwi wa Flambeau du Centre urazi Flambeau du Centre kwa bitango ni intare z'ishamba bivuga ngo intare z'ishamba ziba zatembereye ku Gasaka ka Intare Nyonga mu ntara ya Ngozi bivuga ngo mu Gasaka intare usanga zitinyitse cyane makuru twashobora kubona izoshika zisambura isambu nimba hari utugozi nimba hari udukoko tunyoni intare imaze kwinjira irashiragira byose bicishiragira nayo makuru yako avuga muri Primus League ku mugabane wa Afrika duhace turengana kuko nibaza ku batari badukwikanye ku munsi wejo muri Magic twaje kwa tuganira ku makuru ariko avuga kuri Coupe d'Afrique des Nations ije gutangura ku munsi w'Imana kuri mu gihugu ca Maroc uvuga ngo ni mu gihugu ca Maroc urukino rwa mbere ni Maroc izo yakiriye umugwi wa Comores
bon twovuga ngo Maroc izoba yakira ko byose izobyakira kuko izoba iri wabo payot payot bivuga ngo ni Maroc urukino rwa mbere zorekerekana n'umugwa Comore uno musi ni iki tugiye kurabira hamwe uno musi nibaza ko ugiye kwirabana ku mupira wa muri Afrika cyane cyane ku biserukira igihugu uriko uradu turavye ama effectif usanga ibihugu bifise abakinnyi bakina ku mugabane wa Burayi imigwi bakina ngo bigenza gute iyo baje muri Afrika bigenza gute ubona ko ni ibihugu usanga bikomeye turamenyereye hano muri Afrika bizokugora cyane kubona igihugu cikwikiranya gutwara kan inshuro zibiri ni ibintu beruka kera Egypt naza kwiberuka muri 2007 2010 rero no musi ni ikibazo ni iki ku by'Afrika zitanu ziheruka zatwawe n'ibihugu bitanu nyene bitandukanye Côte d'Ivoire Algerie Senegal Cameroon ndetse na Nigeria ibihugu bitanu bitandukanye uno munsi hari ibihugu byinshi bikomeye byinshi cyane ubona ati iki kiri favori abandi ati iki kiri favori ikibazo cya mbere ni iki ku bwawe ni cyaho igihugu ubona ko kiri favori kurusha ibindi twirengagije yuko izina nkino za kane zizoba ziko zibera iraba muri Maroc naza yuko Maroc uno munsi twovuye yuko iri favori cyane gusumba izindi dushaka tunirengagize yuko bari kwakinira muri Maroc bashake bakuri no ku mugani wa Afrika bajani Buraya bajani Amerika hose naza ko no munsi turavye Maroc ukuntu nimeze effectif yayo biraboneka neza yuko nimwe mu migwi ikomeye cyane inateranye n'ubwo hano muri Afrika ya Maroc urabona ko ni uravye ibintu heruka gutwara no munsi urabona ko ni equipe tebo apana ku mugani wa Afrika ni kwisi yose nibaruka gutwara ikombe cy'isi cy'abatanzi ya 20 bari gutwara Coupe d'Afrique y'aba U17 ku munsi w'ejo baje ko batwara igikombe cya FIFA cyo ku mugabane w'abarabu Coupe Arab bivuga ngo ibihugu bya hariya muri Maghreb n'ibyo muri Aziya bikuru ubona ko ni Maroc twabonye muri effectif ba parcours yabo muri 2020 muri Coupe du Monde bashika muri demi finale ku nshuro ya mbere igihugu cyo muri Afrika nubwo bavuze ati ntibazi neza ko ari muri Afrika intsinzi y'abarabu uno musi bavuga ati Maroc nivyo iri favori en plus ikinyana ni wabo ariko apart ya Maroc sinzi hari n'abahamahirwe igihugu ca Congo turavye ku bintu ariko aritwara turavye mbere bon nivyo Congo umuntu ariko arayivuga akanaraba n'ahantu herereye nimba ariko tumberanye n'u Burundi nimba ariko tumberanye na Tanzania n'u Rwanda sinzi rero no yuko uriko urayiraba umenga nikomeye mugabo turavye nayo ukuntu iriko iritwara muri no miss biraboneka neza yuko ni Congo ishobora kugira ahantu ivuye nahishitse ariko kandi ni ibihugu byinshi bikomeye no munsi turavye Côte d'Ivoire uko imeze turavye umugwi nka Egypt neza ko ni bimwe mu bihugu bikomeye cyane tunaravye mbere wanashima na Senegal ku mugabane wa Afrika neza ko ari ibihugu byinshi bikomeye cyane gusa ku bwanje ikiza hejuru umbiyo ngire top 5 neza ko byongora mugabo iya mbere mbona ko ifise amahirwe menshi cyane gusumba yandi ni umugwa Maroc ya wana ko ni hano mu karere kacu mu karere bavuga ngo Afrika y'ubuseruko turafite urwo bigera kuri bitatu bizoba byaserukiye akarere igihugu cya Congo yaje kuvuga igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda aho twokitega iki mu karere kacu nibaza ko nkuko namejeje kubivuga nibaza ko umuntu wa mbere hana duserukiye ni Leopard kandi turashaka no kuririmba akaririmbo kare ari Leopard kubera ko nababanyi uzi yuko Kongo kirakina usanga ngaho mu Burundi umenga ni ntamba mu rugamba ziko zirakina mu ntamba mu rugamba kabisa uretse nuko hari usanga hari abakongomani benshi babanga mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi nibaza ko n'abarundi baramaze kubona yuko umenga twebwe bazi ko inama mu rugamba byase dushigikira ababanyi dushigikira rero abakongomani nibaza yuko Tanzania Uganda nivyo Uganda nibaza ko football yabo ikiratera imbere cyane bahereye mu bana no munsi ko aje no mu bakuze mugabo nibaza ko abo duserukira cyane abambasaderi bambere twogira ni igihugu cya Congo yani igikombe kizoza gutangura ku igenekezo rya 2021 yazo ariko umunsi w'Imana urukino rwa mbere zo ariko rahuza igihugu cya Maroc ndetse n'igihugu cya Comore urukino rwa nyuma ruzoba ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ariko abakinyi benshi bazoba bavuye makrebe yabamaze kuba bavaye imbere uno munsi bamaze kuba bashika mu bihugu byabo ibihugu byose naza kuba munsi byamaze kuba bishika mu gihugu cya Misiri reka twerekeze cya Maroc igihugu cya Maroc
twerekeze ku mugabane wa Buraya neza ko twohera muri English Premier League zo bariko barakina ku ndwi igira 17 ubona ko no munsi bageze muri ya minsi usanga inkino ari nyinshi cyane zigenda zirakurikirana iminsi itatu usanga equipe yose iri kirakina urukino no mu minsi itatu ubona ko ni ibintu bitandukanye umugwa wa Manchester City umugwa wa Arsenal zibandanya kuri kuda kuti uvuga ngo zibandanya ziri kumwe cyane ubona ko umugwi umwe wohera yirukanyerera Arsenal yonyerera Man City irabafata Man City yonyerera Arsenal iraza kubenurira yongereze uvuga ngo ubudasa bw'amanota buri hagati yayo ubona ko Arsenal zo yikirakina n'umugwi wa Everton nimba ni benshi Manchester City zo yikirakina n'umugwi wa West Ham United tugiye kwa tuja muri Boxing Day naje kuba ndaba buriya City irorohewe cyane turavye performance bamaze imisi bagira muri Champions League ndetse no muri Premier League biraboneka neza yuko Menga yagarutse muri ya mudi wabo noneho bije no kuba bihurirana nuko Arsenal nayo Menga yatanga kugira guhobahoba hamwe na hamwe bivanye n'abakinyi bafise imvune mugabo neza yuko ni ikintu giteye ubwoba cyane ku ruhande rwa Mikel Arteta tuzi City ukomeze tuzi Pep Guardiola uko ameze tukaba tubona nino performance ariko aragira neza ko bitaranye ubwoba bagiye kuba bakina n'umugwi wa Everton ku ruhande rwa Arsenal turavye Everton neza ko ni imwe mu equipe amenyeranye n'umugwi wa Arsenal sinibaza yuko Everton twaza kuba yuko ije guhagarika umugwi wa Arsenal ariko muri no Premier League ndiko ndabona muri no Arsenal ndiko ndabona nta kintu cobuze Everton itaza gutsinda umugwi wa Arsenal kana ko ni Everton mwese ngo ntikomeye cyane cyane mugabana ko iri hagati na hagati ariko iyikomeye cyane Wolves yasicyo kinabo nibanje tuvuga karoroki uko biri kose Everton nikomeye buke gusumba Wolves nimba Wolves yarahatswe gutsinda umugwi wa Arsenal ndako yaranayitsinze ko yatsinze ibitsindo bigera kuri 3 mugabo uribaza yuko Everton iyo yitoza kubikora byoshoboka cyane nico gituma Arsenal baza kuzo yatindiriye Goodison Park birashoboka Arsenal zo biri Goodison Park kuri tele ya Everton ahubwo ni ikindi kintu naje kwambona ni inkino zigera kuri 5 zine bagiye kubakina hagati ya Arsenal Man City Aston Villa ndetse na Chelsea nova ko niyo migwi nova ko no munsi ne yambere isa no kuri kiragwana ko na Aston Villa turavye kune kiritwa no munsi turabona ko imengiri serie nubwo yoreka kugwanira ikombe mugabo ino top 4 yo ahubwo irareka gutwara igikombe mugiraza no kwikanga abantu ariko atwara igikombe Arsenal yaza kuri kirakina na Everton ahari muri no weekend mu gihe City izo bikirakina na West Ham Aston Villa nibyo izo bikirakina na Man U mugasi Man U tubaze yuko murashobora kunganya n'imitsindo bine ku bindi Chelsea iraza kuri kirakina na Newcastle iyi ni match ikomeye cyane ariko kandi buriya Chelsea izo nakira n'umugwi wa City turaza ko tubishikiye match igira kabiri kuri Arsenal ni Brighton ndakubwira yuko ni imwe mu equipe yabujije cagihe muri saison ya mbere Teta ashaka gutwara igikombe iyi Brighton yabujije yatsinze Arsenal 3 yayitsinze 3 kuri kimwe bituma Arsenal iza kuba itibuka hani hasigengera nk'indwi nka zibiri Man City zo biri kirakina Nottingham Forest no munsi nta gishasha Aston Villa ikikina na Chelsea urundi rukino rukomeye hagati ya top Chelsea ikikina na Aston Villa nahone no rukino rukomeye umva bon aho birahurira ni Aston Villa Chelsea Aston Villa Arsenal ikisubira na Aston Villa muga cette fois-ci bari Emirates Stadium ni match retour ni phase retour Man City ikikina na Sunderland Aston Villa bon hani kiza gukina na Arsenal ni bisanzwe Arsenal Aston Villa Chelsea ikikina n'umugwi wa Bournemouth Arsenal kandi kuri match igira kandi izo ikikina na Bournemouth Man City ikikina na Chelsea match ikomeye cyane nibaza ko niyo match yonyine ku bwanje mbona yuko ishobora kuza kugora umugwi wa Man City ugana aho nta wumenya ko ino Chelsea tubona no munsi irashaka kuza ikagukanga muri no iyindi gashanga ya Aston Villa ikikina n'umugwi wa Nottingham Forest Chelsea ni Manchester City navuga yuko uravye ino zino match zine umugwi ufise amahirwe menshi n'umugwi wa Manchester City buraza ko niwo ufise amahirwe menshi muri tuganje no kuko Arsenal ifise Everton ifise Brighton and Hove Albion igafita Aston Villa ikagana Bournemouth na Bournemouth bazi ko Bournemouth ariyo yatanga gutsinda
Arsenal ku mwaka kwezi niyo yatsinze Arsenal mu mwaka kwezi ibitsindo 2 nimba atari 3 ku busa yani uno musiraza ko iri mu bikomeye muri Premier League ibikomeye isanzwe ikomeye muri Premier League usanga iri muri ibibanza vya ndwi 8 na he yaza ko Arsenal igafita na Aston Villa ni byizo biri Emirates Stadium ariko Aston Villa irashobora gukanga n'importe quelle équipe muri Premier League n'importe où aho bakiniye hose sirtu bakinya na Arsenal canke ubona ko Emery Unai aho na Arsenal yotuma atsindwa n'undi mugabo gutsindwa na yotuma atsindwa na West Ham yotuma atsindwa na Wolverhampton Wanderers mugabo gutsindwa na Arsenal ebana biramubabaza cyane yahoze akinira nako akocha umugwa wa Arsenal Arsenal ku munsi w'ejo izabagiye gutembera Goodison Park na amahirwe masa ni bonne chance no ko Everton ni equipe irataruke no makwezi no sine Everton avec David Moyes wala ko bararokise Jack Grealish wala ko yashitse atangura saison neza yari kwaya kina ariko yitwara neza muri Liverpool nivyo baratakaje umukinya akomeye witwa Iliman Ndiaye agiye muri CAN muri Senegal ariko arako ni Everton iri yameze bo nivyo Arsenal izowatsinda ariko ni wo predictinga ngo izowatsinda byose nanye izowatsinda ntitubizi ko izowatsinda bibaza ko ni kalendire ibisirishanye aha izo match ni umunyeshure n'umwiga izi match ni Premier League aho hagati yazo haro match za FA Cup haro match urumva ni kalendire zibisirishanye urabona guheraho mu mwaka uza mu ntango z'umwaka hoho rero tuzatubona ko inkino zigiye kuba nyinshi cyane uzofise League Cup uzofise Premier League uzofise FA Cup uzofise Champions League mbona gikomera kuri mu mwaka uza numva kuva ku itariki imwe gushaka ku itariki 10 z'ukwa mbere umugwa Manchester City uzobikwakina inkino zine mu minsi 10 zine mu minsi 10 biba 4 match muri 10 jours ya avantage yo kugira equipe ana equipe niyo ahari ikiboneke ufashe squad wari ufise abakinyi 11 bagakina zino nkino zose zine mu minsi 10 abantu abozimara mu rukino rwa gatanu bo bavunitse bose biraniboneketse naho batovunika urabona yuko nibiruka nta speed bafise naza ko ni muri Premier League ubona ko tugiye kubona saison imeze turabi Man City kagumana elite na Arsenal kagumana elite tuzobona ama course OTT ikomeye gose ikomeye cyane naza ko tuje dusimbira muri imbere ko tujya ahandi ahubwo tukabona ino ritme iriko Arsenal tukabona nino ritme iriko umugwa Manchester City tuzatubona neza yuko City yatwaye igikombe birashoboka eka turangiza iganiro cyacu muri La Liga Santander nanyo naza ko bazoba bariko barakina muri no weekend nako FC Barcelona iracari imbere amanota agera kuri 4 inyuma bariko barakina bariko barahangana n'umugwi wa Real Madrid nako Real Madrid n'ubuso baza gukina bavuga ati tugiye kurondera dutsinzwe cyane tunganije hariho umuntu cyo dusengera bivuga ngo bagenda intuze ziri ku mutwe bikorera ibintu bavuga ati Alonso naza ko iyo batembereyeho ibikoresho byabo bitwara muri bisi bavuga ati ntabwo gatsindwa ntibikenewe kuza gusubira mu uya nimba ari n'imashini ahora akoreramo muri Real Madrid yaramaze gukora mu tuntu twiwe aradusha muri disque dire abarayibika jewe ngahanya anytime sija gukorera muri machine amadoni yanjye ndashira muri machine yo kwaza oya nizokoresha muri disque dire no ni Real Madrid bon yadore kuri FC Barcelona menga niyo izimbere irabiri kirakina n'umugwa Villarreal nazo yuko ni match ikomeye mugabo tumaze kuraba ukungene yagarutse muri forme umugwa FC Barcelona nazo yuko ni avantage ikomeye cyane kuri FC Barcelona Real Madrid iraza kuri kirakina n'umugwa FC Sevilla FC Sevilla iraza atsinze ibitsindo 4 Barcelona FC Barcelona kandi byashimye byanakurikirana nibo araheze indwi imwe habaye match ya Real na Atletico Atletico itsinda Real ibisindo bigera kuri 5 abafana Barcelona ryoherwa cyane haheze indwi imwe Sevilla bakubita 4 kuri 1 niba bitangoro karma niba ngo ni byaraje kuba bikurikirana rero musi yaza ko ntuzi ikintu cyaje kwa rero gitwengera urazi inshura bipostinze kuri Facebook sinibaza yuko sinzi ko mwamara mubibona umu admin wa SSV kuri Facebook mana yanje umva bazo muhamagare muri iki gingi sama comment cyane mu nkino za Europa League no nkunda kubona agira ibintu Europa League hora atera ubwoba rero musi batsinda FC Barcelona hewe baranditse ibintu baravuga none admin urakomeye mu mutwe rero nazo yuko guhura n'umugwa Real Madrid FC Sevilla bon niteranye ubwoba ariko tumaze kuraba ibintu yakora FC Barcelona umuntu ashaka kwiyumvira haya ngo inkoni yakubise umukeba
bon mengo niko kivu inkoni yakubise uyirenze urugo kubera kuyigumije hafi irashobora nawe ikagukubita rero turashobora no kubona ibyo yakoreye FC Barcelona ndashobora no kubikora Real Madrid na cyane cyane ko no munsi ni Real Madrid tubona yuko ikinivuga ati reka twebwe tugiye gusova umuntu ahanya bikagana nabi umuntu ari hejuru araza ko ateke tuntuwe agiye nazo ko bari kwakinira kuri pressure iteranye ubwoba naje ko mbona akantu Zidane yaje kuvuga ati nimba hari ikintu cya mbere kibabaza umukoci ni mu gihe agiye gukina match bamubwira ati ugatsinda ino match ucugende aca akorera kuri ikintu kibabaje cyane kiza no kuba gikomeretsa umukoci ariko akenshi iyo ufise connection nziza n'abakinnyi ntako batagira batuma bamba n'amaraso akaza yashuye amaraso mugabo baje kuba gusoma nubwo ko ntacyo batakoze ko ngibuka yuko na Zidane ico gihe byaramubaye kugerageza ko bimubako bavuga ati turamuhaye inkino zitatu ugasanga izo nkino zitatu zose aca zitsinda ziheze ashobora gutsinda bene baza yuko expert w'ivyo bintu hari witwa Arsene Wenger Arsene Wenger wewe byabaye igihe kirekire cyane kabisa bavuga ati turagwaye zino nkino aca zitsinda arenganye aca subira hahandi base kumuha izindi aca zitsinda uzi ko na Mikel Arteta bamuhana bani nije bigeze kumuha inkino yambarizi ico gihe byari bimeze nabi kabisa nibaza ko niyo nico gihe ca nyuma Arsenal rero bakuja muri Premier League yanaza ko ni muri La Liga Santander ko ari inkino zikomeye Villarreal no musinaza ko iri mu kana ca gatatu bana ko ni equipe nziza mugabo uravye iriko yakina Europa League ni ya nyuma muri Europa League mugabo muri La Liga Santander ni ya gatatu bana ko ari ibintu usanga biri contraire Sevilla nayo ntiri kure muri La Liga Santander yanaza ko ni inkino zikomeye ku migwi uno munsi Barca iri imbere amanota agera kuri 4 ya Real Madrid ugiye kuraba biragwe kubwanje simbona ko izo equipe zizosindana ko Real izotsinda Sevilla Barca igatsinda Villarreal nibaza ko ari ibintu bibiri bigoye atashaka kubona umugwi umwe uri kubatakaza amanota hagati ya Real na Barca igikombe no musona ko amanota ni metra wavuze tugitangura avye forme Barca irimo no musiko ni nziza cyane uravye Real Madrid ingene iriko iragenda icumbagira iragwaza bana ko ni amahirwe arashari kuri Real Madrid Real Madrid turavye forme irimo no munsi nibaza ko amahirwe ni make cyane no yaje nk'amahirwe agera kuri 30% mu gihe Barcelona amahirwe 70 amanota agera kuri 4 tuzi yuko ni match ahonya ni match imwe naho utsindwa match imwe ubandanya uri imbere kandi turacyafise na match retour ya Clasico izoba hagati muri uno mwaka turi gutangura nibaza yuko nivyo Barca ntibashira hagati mu ginyo kubera ko gutsindwa match imwe nina weekend birashoboka Villarreal iraza ikagufata ikagutsinda match imwe usigana inota rimwe mu gihe FC Sevilla yoba yatsinzwe na Real Madrid zosigana inota rimwe ryonyene nibaza ko sigwanisha ikomeye cyane nari kuza kuvuga ati Barca yamaze gukora amateka hano aha bashake baranandika ko ku gikombe cya La Liga Santander ko igitwaye yari kubifisa amanota agira kuri 12 mu gufunika uno mwaka mu gufunika Fazal nibaza yuko bafise amanota agira kuri 12 nivyo urashaka kugira forme mbi mugabo gukuramo amanota 12 gutsindwa match zigera kuri 4 zose biragoye cyane yanaza ko ni na hano tugaruka ikiganiro cyacu cha Lux Sport cyo kuri no umunsi reka ndagushimiye nanje Lakhis Ndongozi ndashimiye ndetse n'abari badukurikirana nizere neza ko bagize ibihe byiza twifurize amagara amahoro ndetse n'amafaranga mu babona mu byabo ndabashimira namwe mwakomera dukurikirana aho muri hose ndashimira badufashe kugira ngo amajwi ndetse n'amasanamu mushobore kubibona byose ndetse munabyumve amugire aho muba mubaho